ishimwe. Tugomba dusangire ijambo, umutwe w'ijambo witwa gukuza ukwizera. Imana ishimwe. Bwira mugenzi wawe ati birakenewe ko dukuza ukwizera. Gukuza ukwizera. Imana ishimwe cyane. Ibi bihe turiko turajamwo canke turimwo tumaze kwinjiramo ni bihe bitoroshe, kandi urumva umwana w'Imana, kuba witwa umwana w'Imana ni kimwe, mugabo kuba ukwizera kwawe utari kuragukorera ko kugira kuduge gukure gukomere, ibihe biri imbere vraiment bizokugora. Imana ishimwe. Rero nico gituma umwana w'Imana wese akwiye kwikorerako, twese twikorereko kugira dukomere mu kwizera kwacu, kandi gukure hamushobore guhanga ibiri imbere. Imana ishimwe. Munabizi yuko iyo hari ukwizera, mugabo jewe kwizera ngoma mvuge no kwizera kw'Imana canke ukwizera guhagaze ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hari abandi bizera ibindi nabo nyene bavyita kwizera. N'abapfumu barafite ico bizera, n'umurozi arafite ico yizera. Imana ishimwe. Ariko twebwe shaka tuganire ku kwizera kw'Imana. Ukwizera kw'Imana guhagaze ku ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Icyambere no babarira nuko ukwizera, umuntu wese avutse ubwa kabiri umenye yuko uvukana ukwizera. Imana ishimwe. Sijera bivuze n'ijambo turaza kuhasoma, ariko umenye yuko wakiriye Yesu, kuva wakiriye Yesu hari ukwizera kwaje kuba muri wewe, hariyo ukwizera Imana yashize muri wewe. Sino biragoye ukuntu umwana w'Imana canke ubu buzima twazanywemwo ari mu bwami bw'Imana, biragoye kwizera ku nguvu ziwawe hatari mu kuboko kw'Imana. Imana ishimwe. Hama kubera ko Imana itaboneka, utegerezwa kwizera kwihari nubwo utayibona, ukizera kuyumva. Imana ishimwe. Kandi uko kwizera niyo nyene yagushize muri wowe. Reka badusomere, dusome muri, dutangura gusoma mu Banyefeso 2:8. Abanyefeso 2:8. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Amen. Amen. Mwumvise, ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera, navyo nyene ngo ni ingabire y'Imana. Uko kwizera waronse kugira ushobore kwakira Yesu yabaye ingabire y'Imana. Imana ishimwe. Hari ahandi shaka naho nyene badusomere mu Baroma 12:3. Mu Baroma 12:3. Abafise Bibiliya muze muri isomera, sivyo? Nubwo baba bariko baradusomera mu ishengero, ariko gira umugenzo wuko aho basomye nawe hisomere, kuko mwemu yerera ashaka kukuvugisha ibirenze bije ngoma ndakubarire. Imana ishimwe. Amen. Ni mwisomere. Ndababwira, umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe yoye kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Amen. Imana ishimwe. Bavuze ngo nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Mu Gifaransa baravuga ni mesure Imana yashizeho y'ukwizera mu muntu. Murumva, ni mesure kanaka yashize muri wewe. Ni kuvuga yuko wewe urakuduza, uhamagariwe kugukuza. Imana ishimwe cyane. Uhamagariwe kugukuza. Rero ahandi hanyuma hadusigurira nyene ibi turiko turavuga mu Bagalatiya 3:26. Mu Bagalatiya 3:26. Mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwumvise,
muri abana b'Imana. Hari aho batubarira ati mwaronse ukwizera nk'ingabire, sivyo? Aho nahambere. Ahandi hatubarira ngo Imana yabahaye urugezo rwo kwizera. Hari urugezo rwo kwizera ngo yadepoje muri mwebwe, yashize muri mwebwe urugezo kanaka. Imana ishimwe. Hama ngo muri abana b'Imana kubwo kwizera. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga ko ukwizera nico kintu umukristo kimugendesha, nico kigufasha kubana n'Imana, nico kigufasha kwitwa umukristo. Mu Gifaransa bavuga ngo un croyant. Urumva umukroyant ni umuntu yizera. Rero ntushobora kwitwa umukroyant atakwizera ufise, udakwaya. Ntushobora kwitwa uwizera atakwizera ufise. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Twatahuranye yuko mu ntango umenye yuko uko kwizera uragufise. Igihe wakira Yesu uko kwizera Imana yarakushize muri wewe. Sukuri kurasengera ngo kuve hanze. Ukwizera ntibagusengera. Ukwizera ntibagusengera. Ndabizi ko hari igihe hashobora kuza nk'umuntu akakubara ati pastor ndagusavye usengere ngira ukwizera. Kuri iki usengere ngira ukwizera. Ukwizera ntibagusengera. Azoba ari dini. Ukwizera ntibagusengera. Ukwizera uragukuza. Canke wewe aho kuko hari ukwizera ufise naho kutoba kurakura, hari ukwizera ufise. Urizera basi ko Imana ihari. Urizera ko Yesu akubamwo basi. Imana ishimwe. Uko kwizera nyene kungana gutyo kurasha kugutabara. Imana ishimwe. Rero nagoma ndabare yuko kwizera nigo rurimi Imana yumva cyane kuruta amarira. Ukwizera urashobora kukwicara imbere y'uwo muryango wugaye, ukicara ukavuga ati je Imana yambare ko uwo muryango uguruka. Imana ishimwe. Cyangwa wowe ukabushaka ko uguruka, ukaja wicara iruhande yawo ukarira kugira uguruke, uyu muryango ntuza kuguruka. Kubera amarira yawe ntacika urufunguruzo. Ariko urufunguruzo rutuma ivy'Imana yakuvuze ko biza ku mugaragaro n'ukwizera. Imana ishimwe. Hari igihe nyene naje byahora bishikira kera ukarira canke hakaza n'indirimbo. Hari indirimbo vraiment baririmba ukumva yuko zidahuye n'ijambo ry'Imana. Hari indirimbo kera nayo mvuga. Hari indirimbo kera nahora nicara nkayumviriza ukumva nyene worira kugira nyene Imana igire pitié, Imana igire ikigongwe, urire nyene uitera ikigongwe hama nyene ibikore. Mugabo shasanga bwari ubwana n'ubwana kuko imvugo Imana yumva n'ukwizera. Irashaka ko wizera ico yavuze kuruta kurira. Imana ishimwe. Hari igihe nyene Imana ukwigenda gusa nyene Imana igenderaho umuntu ageze. Igenderaho umuntu ageze. Mu mwanya ukirira iragutahura nyene ikaraba ukuntu nyene igufasha muri uwo mwanya ukirira. Ariko haragera ahandi hantu wakuze ivyo kurira. Hari igihe wumva n'ijwi rivuga ati hora ihanagura amosozi hamakora gutyo. Kubera kurira naco biza kugurura. Hagarika re kurira wihanagura ayo mosozi hamukora uko. Imana ishimwe. Mumbabarire sishaka kuvuga ko kurira ari bibi, ariko naco biza kugufasha. Naco biza kugufasha. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bahora bantwenza gusa nyene nibaza ko Imana izo bagirira ubuntu muri uko gutahura kwabo. Hari abantu bahora bambara ati urukura babwiye tugiye kuvuga nk'ubutumwa bwiza kuri terrain mu mabarabara, kumva umuntu akubara ati ewa jewe hari umuntu vraiment twiganye w'umuhungu yigeze kumbarira niko ndamubwira ubutumwa bwiza, arambarira ngo muje ndacari mutonyi ngo banze ndeke kwanza manze ryohegwe kuko nininjira mu Mana sinzasura kuryohegwa. Nivyo vyimviro yari afise.
hama wewe yavuga ngo kandi shambwe none nk'ubu ejo hiwawe urahazi wopfa nawe ngo nivyo Imana yavyemera ngo Imana nishaka kwemera ko wumva ngo hari kigongo c'ikivungo ngo itegereza kucurekura ngo hamika cifashe ngo simfe. Urumva uko niko kwizera kwiwe ntihageza gutahura arabona yuko yobandanya gutyo mugabo Imana yaratanze ijambo ryayo iravuga ati nimwakire Yesu nimwakire yaramaze nk'uko ijambo ritubara ngo aradodora uwuguru yarinjira. Rero abo onye kudodora kwiwe nuko onye bavuga butumwa bagenda kukubwira ubutumwa bwiza baba bariko baradodora. Rero umuntu yuguru umutima Imana irinjira, utuguruye umutima nawe yawukomantaje ejo apfuye acaja mu muriro navyo ibigumbagumba biza kuza ngurumva ngo yahora nyene acishamo agasenga ntiyari bwakire Yesu mugabo kamembe yemera Imana mugabo ntiyari bwakire Yesu. Ivyo ntibikora urukumva mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye nibo bacitse abana b'Imana, abamwakiriye abaha ubugingo budashira. Ni kuvuga utakiriye Yesu akacapfa ataronse n'akanya gatonyi kukuvuga kukwakira Yesu ngo amwature nk'umwami n'umukiza, uwo muntu aratakaye. Imana irakundana mugabo ntirengera ijambo ryayo. Imana ni rukundo mugabo ntirenga ijambo ryayo. Ico yashizeho utagikoze gutyo wonye nta kundi. Imana ishiwe. Murumva ko hari abantu bafise ukundi kwizera. Hariyo gari nariko numviriza umukozi w'Imana. Hariyo kwizera kudahagaze ku ijambo ry'Imana. Kandi ko kwizera kudahagaze ku ijambo ry'Imana, Imana ntimuri kumwe. Uko si kwizera kw'Imana. Hariyo nariko numviriza ntaye y'umukozi w'Imana yariko aravuga ukuntu ngo hariho umugore yahagurutse mu ishengero akunda uwundi mukozi w'Imana mugabo uwo mukozi w'Imana yari yubatse. Aramukunda avuga ati jewe ndazi ko ndiko ndasenga generetse kurya niwe numvise mu mutima niwe shaka niwe baramuha ati arubatse afise umugore ati sinzi ukuntu Imana izobikora. Ari uwo mugore cavuga ngo sinzi ukuntu Imana izobikora ariko jewe ndazi ko byari uwo mugabo wanje. Mugabo murumva uko kwizera siko igituma niko ndahateba ni kubera ko hariho ibintu byinshi abantu bizeye bidahwanye n'ijambo ry'Imana. Ntimuri kumwe n'Imana. Ntushobora kuvuga ko Imana yaguhaye umugabo yubatse afise umugore ngo ni umugabo wawe, acaragenda aravyubaka aranabivuga mu bandi. Urumva uyo mukozi w'Imana nyene barumigwa bakamuha ati none bizogenda gute ko yubatse? Acavuga ati sinzi ko Imana izobigenza ntabwo urya mugore azopfa canke ntabyo nzi mugabo ugeniwe mugabo wanje canke bakavana mugabo ugeniwe mugabo wanje. Arasenga arashiraho ngira na date ya mariage araja kurondera ikanzu ya mariage. Hari habayemwo no gusara me ivyo wenye ntubona ko numvise iyo ntahe yari ntahe nyene y'umuzungu ariko arashinga mugabo no mu Burundi bihora biba ndabizi ndamaze kuvyumva no ngaha mu Burundi. Kandi kibabaje mu nzu y'Imana ukumva umuntu ariko aravuga ati jewe ndizeye ko ari we mugabo wanje kandi yubatse. Uko kwizera kwawe guhagaze hehe? Ntiguhwanye n'ijambo ry'Imana. Si ukwizera kw'Imana uko kuca kugusarisha. Rero gushika n'ubunye wa mugore ntiyapfuye kandi wa mugabo arashari kumwe n'umugore wiwe n'abakozi b'Imana. Rero urya wundi sinzi ukuntu byaciye bigenda mu nyuma ariko ngira nyene Imana yarondeye ukuntu imufasha. Mugabo niko ndabumvisha ukuntu umuntu ashobora gukata gatonyi akaja mu kwizera kudahwanye n'Imana. Ntimwibagiye ko Satani nawe akinisha imitima y'abantu. Ntimwibagire ko akinisha n'inzozi
akakuzanira umuntu yubatse ngo uyu niwe mugabo wawe. Imana ishimwe. Mube maso, nico gituma ni vyiza kumenya ijambo ry'Imana. Ni vyiza kumenya ijambo ry'Imana, umenya ivyo wizera n'ibitari vyo kwizera. Imana ishimwe. Umenya ivyo kwizera n'ibitari vyo kwizera. Uko uzogenda uramenya ijambo ry'Imana, rizoguha umuco w'Imana, novuga gute, rikumvishe n'umutima w'Imana ku buryo n'umukozi w'Imana ari ngaha akaba ariko aravuga, uzokumva ko ari umuntu w'Imana cyangwa atari umuntu w'Imana, kubera urafise umuco w'ijambo muri wewe. Imana ishimwe. Bibiliya iratubara yuko turiko tuja mu bihe vya nyuma, kwanza twaramaze no kuvyinjiramo, ariko ibiba no munsi je hari ibintu bindengera nkavuga ati ibi bintu nari narabisomye muri Bibiliya mugabo sinenzi ko bizosha bishika nyene nkayibona gucyanye. Imana ishimwe. Lava pase nabonye icari kiganiro bariko barerekana mugabo ikiganiro atari agakino, bwari ubuzima buriko buraba. Umwana aje kubarira papa wabo yarabataye, hama umwana aje kwitwarira papa wiwe yuko atashariko arabafasha, bari mwibarabara kandi afise amazu n'ibintu bikwegana. Barahamagaye papa wiwe, baramushize ngaho, baramati uyu uremera ko ari umwana wawe? Ego ndamwemera. Uremera ko ari umukobwa wawe? Ego. Ati none ko ariko aravuga yuko badafisiyo baba ntibafisiyo bari mwibarabara. Bashe umva yaremeye ko ari umukobwa wiwe, mugara avuga ko taduha afise yo kumufasha. Nta tegeko rihari ryuko ndamufasha. Jewe ndiko ndabaho ubuzima bwanje. Ego ndafise ibintu mugabo sinkeneye kubafasha. Sinkeneye gutya imbere y'abantu n'imbere y'uwo mwana se aranka kufasha umwana. Navuze ati niko ndarota. Ndamwumviriza gutyo, hezima ko hari abapastori baje kubafasha. Hama uyo mugabo vraiment aravuga neza atasona afise, mumvirizo ahisigeze. Atasona afise. Aravuga ati n'umwana wanje na nyina ndamuzi n'abatonyi biwe ndabemera bose kandi ndafise uburyo mugabo sishaka kubafasha ngo ako ni kahise kanje ubunye je ngo niko nje imbere ngo nkeneye afise umugore wo muri ville, mfise umugore wo muri ville, ubu rero ni mumbazi vy'ubunye, ni mumbazi vy'umugore mushasha wo muri ville ubya wa kera ntibisubira kumzana muri ubya buzima bwa kera. Ndavuga ibi ni biki? Uyo mwana ukuntu abo bapastori bamufashije, je naratangaye ukuntu bamufashije abo bapastori bacamo barati bamusubiriyemo ijambo rivuga ngaha muri Bibiliya rivuga ngo Imana iri kivuga ati so na nyoko bazoguta ariko jewe sinzo kwigira ndaguta. Imana ishimwe. Ndavuga ya verse irabaye. Ya verse irabaye. Hari igihe bavuga ngo so na nyoko, naho so na nyoko yoguta jewe sinzoguta. Ukumva umenga ni Bibiliya nyene turabisomye mugabo ivyo nibizoba ngira ngo atabwe na nyina atabwe nasi naho so na nyoko, ariko byarabaye gutya. Apana kuvuga ngo yararavye abantu aravuga ati sindamufasha sinkeneye. Ako ni kahise jeni mumbaze ivyo ndimwo no munsi, kandi ahagaze neza cyane. Umuravye warabona ko papa yifashe neza. Rero icyo niko ndababari, twaramaze kwinjira mu bihe bigoye, turi mu bihe bigoye aho umuvyeyi washaka kwigarama. Urumva aho umuntu wese ni kuvuga umuntu yambaye umubiri arashaka kwigarama, nta kintu na kimwe atokora. Ariko Imana yonyene nitazo guheba. Imana yonyene wowe kugira ushobora gukomera canke guca mu bihe bigoye, ushobora kubirengana udasubiye inyuma, utamenetse, utavunitse. Ikintu cyonyene kizogufasha ni ijambo uzoba wabitse mu mutima. Ijambo uzoba wabitse mu mutima. Mureke gushira amaso ku bantu,
nimureke gushira amaso ku bantu, reka kwizera umuntu. Imana ishimwe, reka kwizera umuntu. Nico gituma abantu bavunika imitima. Reka kwizera umuntu, reka kumushirako navuga gute ko ari we buzima bwawe, niwe urumva atashakoze urapfa, ukabura umwana w'Imana, ukaba warakijijwe. Fata kwizera kwawe gushira ku Mana, izere Imana apana kwizera umuntu. Imana ishimwe cyane. Dawidi yavuze ngo mbika ijambo ryawe mu mutima wanje, ngo afata ijambo ry'Imana akaribika mu mutima wiwe kugira ntashobore gucumura ku Mana, kugira sindagucumureko. Fata ijambo nkaribika mu mutima. Kubera iki? Niyo essence, nico gitoro cyawe. Igihe atajambo na rimwe riri mu mutima wawe, ni nkuko atagitoro ufise. Ni kuvuga ucuzima ahugeze, Imana ishimwe cyane. Rero hari ahantu Yesu yabariye intumwa ziwe. Muyumvire, reka twasome muri Luka 8, kuva ku murongo 223 ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 25. Bariko baragenda arasinzira, hamanuka inkubi y'umuyaga mu kiyaga, ubwato bwariko buruzura amazi, bari mwirinde. Baraza baramukangura bati, mwigisha turapfuye. Arikangura, azibiza ingunza no gusuriranya kw'amazi, birahora, haba gahwekere. Arababaza ati, mbega ukwizera kwanyu kuri hehe? Baratinya, baratangara, barabazanya bati, mbega uyu n'umuntu ki, ko abarira n'umuyaga n'amazi bikamwumvira? Amen. Imana ishimwe. Muriko murumva mwumvise inkuru, mwari musanzwe muyize. Intumwa za Yesu ni intumwa, n'abantu bagendanye na Yesu, barabona ibikorwa akoreshwa, barabona ukuntu yigisha, sivyo? Bari kumwe na Yesu, hama ibikorwa byose Yesu ariko arakora, ibitangaza bariko barabibona. Yarigisha bari kumwe. Kandi mwumvirize, Bibiliya iratubariya yuko bobo ahejeje kwigisha abantu benshi, bakaca bagenda batashe hamwe n'abadisiple wiwe canke intumwa ziwe. Bobo yarabasubiriramo, akanabasigurira, bakanamubaza ikibazo ati, aha anye kubera iki byagenze gutya, aha naho kubera iki byagenze gutya, akabasigurira. Bibiliya iravuga ngo bajye ntibahawe kubitahura, ariko mwebwe mwarahawe kubitahura. Akabashirako n'ibindi hejuru, ibindi atabariye abandi. Muriko murumva? Abo bantu nibo bari kumwe mu bwato, nibo bagendana. Murumva? Hama haje imifunda, bari mu bwato, Yesu ariryamiye arasinziriye. Haje imifunda, kumva yuko Yesu bari kumwe, nibumva yuko barumva insecurity, bakumva umenga burya turaza gupfa kandi turi kumwe na Yesu. Ni giki cyari kibuze muri bo? Baragendana na Yesu, ariko ukwizera kwabo kuri we ni kwari gukomeye. Wamenga barabona ibyo ariko arakora, mugabo hari aho batari bwagere. Imana ishimwe, hari aho batari bwagere. Ikintu yababajije, umva bace bakomindura ati, mwigisha reka turahonye. Aca aravyuka, aca arahagarika uyo muyaga mu mazi, birahagarara, sivyo? Bihagaze, wa mufundi uhagaze, aca babara ati, ukwizera kwanyu kuri hehe? Ukwizera kwanyu kuri he? Kubera iki mushobora guhungabana je turi kumwe? Kuki muhungabana turi kumwe? Ukwizera kwanyu kuri hehe?
rero vyampaye igicapikiye vyampaye igicapo cyuko no munsi ntari ni ruhande yacu Bibiliya ivuga ko ari muri twebwe ari muri twebwe aho uja hose uramugendana uje mu isoko muri kumwe uje muri dushe muri kumwe ahantu hose Yesu ari muri wewe agendera muri wewe hama aguma avuga ntasinzira niko Bibiliya itubariya ntasinzira arakumva 24/24 mugabo iyo mifunda batweretse ngaha ni nk'ingorane umuntu agenda arashikirwa n'ingorane mu bihe bitandukanye Imana ishimwe urashikirwa n'ingorane n'urumwe nta muntu n'umwe adashikirwa n'ingorane Bibiliya natubara ati hari umunsi mubi kuri twese hari umunsi mubi hari igihe hakuza ko ikintu kikaza kikagusekura uwo n'umunsi mubi kuri wewe Imana ishimwe mugabo uwo Yesu ari muri wewe ni nk'iyo izo ngorane ni nk'uyu muyaga wariko uragira gucyanye ubwo bwato hama Yesu ariryamiye mu bwato Yesu nawe ari muri wewe ni ngorane uburi kuracamwo we wakeneye uko kwizera kwawe ibuka ko ari muri wewe hama umwishigikize Imana ishimwe umwishigikize ureke gupanika ndabizi yuko umwanya wa mbere harakuba ko ikintu urashobora gupanika canke urashobora guhungabana mugabo ntugumuhungabanye ibuka ko hariho ijuru muri wewe ibuka ko hariho n'inyishu zose muri wewe ufise inyishu y'ibintu byose ari muri wewe nico ashaka avuga ati no ukwizera kwani kuri he turi kumwe mugabo mwakomye induru mubonye ko mupfuye Imana ishimwe ico nkundira mpwemu yera vraiment iyo wowe ushatse kubyikorera n'inguvu zawe arakureka ubanza uruhe ukubita amakorosi ukubita hariya ugira iki arakureka ubanza uruhe gushikaho ubwenge bwawe bugaruka ukavuga ati buriya ndafise Imana reka rero nifashishe ya Mana yanje urumva ukaca wicara ukayibara ati nkora iki mpwemu yacu avuga acakora mu mwanya wari kurakora arakureka Imana ishimwe hariyo umuntu w'umugenzi ni ntahe yigeze kushingira kera ariko nyene iyo ntahe yaranse kumvamo yari umuntu agomba kugira mariage iyo mariage yashaka kuyigirira kuri jardin public ni Bujumbura ngira benshi barahazi kuri jardin public hama acafataho ikibanza arariha amafaranga vyose vyaheze bamaze yaje kuherekana abadekoro abazoza n'intebe baje ibintu byose yabihejeje sinzi ukuntu agatima nyene abari Imana ugenda kubarira ntiwibaze yuko hari igihe hakuza kwiciyumviro ukibaza ngo ni wewe kumba ari Imana ikubara ati genda hariya wewe yumvise nko kuwa gatanu mariage iba kuwa gatandatu yumva ikintu kimubara ati cha kuri jardin public urabe acarajayo kugira arabe ukuntu nyene ko ibintu bimeze neza canke baba batanguye no kubaka hama ahashitse umujeha wacu amubara ati ke kibanza ico kibanza n'abandi bantu bagifashe ati kandi nabo bazogira mariage ejo bazogira mariage ejo nawe bagifashe umunsi umwe n'abandi bantu bahafashe nawe bari bamaze kwamuha yari yamaze no gutanga amafaranga aravuga ati nibishoboka je nanje nafashe ngaha bamubara ati none gasha aha nanje nzi uwundi muntu yafashe kandi bamaze no gutangura kuzana ibikoresho ikintu yakoze urumva yari yumviriye umwanya umwe umubiri uramudugana avuga ati uyu mugabo ahagaze ngomba ndamuhibo umva ndamukubite kugira ishavu mfise urumva ariko kubera ko mariage izobejo hama ariko kubera ko ico kibanza cyafashwe n'undi muntu bati ibi nibikunda ngomba ndamukubite hama turaza gutora solution yawe mugabo yumva agatima kamubara ati tuza tekana aca yumva ijambo rije muri we rivuga ngo byose bikoraniza hamwe kutugirira neza
tekana byose bikoraniriza hamwe kutugirira neza. Yumvise icyo nkundira umwami yera aguhaye ijambo rizanana n'inguvu. Yumvise iryo jambo yumvise umenga aremeje nyene ko yotekana burya bizogenda neza. Bukeye baje urumva aravuga ati no bica bigenda gute. Uyo muntu nawe yari umujaha avuga ati cyo sinzi ukuntu bigenda ntavyo nzi. Mugabo bukeye baca baramurondera nyene yatasha avuga ati je nize ijambo ry'Imana ryambariye ko byose bikonza hamwe kutugira neza. Burya reka ntahe aranka no kubibari mu fiancé wiwe ntibaje mu ruhagarara. Ashitse muhira mu gitondo ca kare baramutelefona baramubara ati twabahaye kubera hariyo kote zibiri ati twabahaye ahandi abariho mwubaka amahema. Mugabo wewe yavuga ati twe twashaka harya mugabo harya ko bahatanze ntaco mukuru banza rusiba reka dufataho ntaco. Imvura iciragwa umva bubatse amahema bose bubatse amahema nawe yubatse amahema. Imvura iciragwa imvura iguye hagwa imvura nyinshi. Wewe aho bamuhaye nta mazi atega hari heza. Imvura iguye haciye haba heza kuruta hahandi. Hamwe yari yasavye ubwa mbere amazi aratega abantu bari mu bishanga nuko nyene haba hari gazo mugabo amazi ngo yarabaye menshi nyene aratega. Wewe rero yarashunguruka hama nyene avuga ati byose bikonza kutugirira neza nari imvura iraguye hameze neza. Imana ishimwe. Rero ikintu kimwe ca wiyumvira nk'umuntu adakijijwe yari kubanza kwanza kubishira mu ngumu. Ariko n'ukijijwe adafite ijambo nawe nyene ari kubishira mu ngumu. Imana ishimwe. Ntimuza abakizwa bahora babanza kwanza kugwana canke avuga ati mbabarire afuma asaba ikigongo apre mugabo yamaze kwanza kuja kubishira mu nguvu. Ariko ikintu camutabaye niki ijambo. Hari ijambo ryaje mu mutima wiwe rimubara ati tekana byose bikoraniza hamwe kutugirira neza. Imana ishimwe. Rero ikintu ngahanye nariko ndakubarira no kubarira nti wewe kugira wicungere mu bihe byose bizogushikira rondera ijambo ry'Imana uribike mu mutima wawe. Uribike mu mutima wawe kugira igihe kibi wa munsi mubi ni waza uzorokoke. Imana ishimwe uzorokoke. Hama kandi uko wewe ushira ijambo muri wewe ni kumenya Imana. Ni kumenya Imana. Uko kumenya Imana biraza gutuma hariyo ibintu uhagararira. Abandi bakavuga imvugo wowe ukavugiye kubera iki urazi Imana hari Imana yawuzi. Imana ishimwe. Aha anye noshangira ko mvuga nti ni vyiza ntumara ko kuwa Mungu turaza tugasenga bakatubwira ijambo ry'Imana twese tukavyumva ariko ni vyiza kumenya Imana ku gatwe kawe. Umenye Imana ku ruhara rwawe apana muri rusangi gucyanye. Imana ishimwe. Menya Imana ku gatwe kawe navuga gute ku ruhara rwawe. Imana ishimwe cyane. Umenye iyo Mana. Hari umumama aheruka kunshingira intahe. Ni umumama w'umupantekote aba mu Faransa. Rero afite abana batandatu. Abo bana batandatu harimwo n'uwahejeje universite yarahejeje yari ngaha mu Burundi bose. Ariko nyina yariko baronderera kugira bamushikire na papa wabo. Hama bakica bamubarira abazungu ati umviriza abana batandatu nta visa indwi uzoronka. Hama icya kabiri ni mu Faransa. Hama icya kabiri bamubara ati abo bakuze bihoze tuzoguha n'imiburiburi 3 z'abana batonye. Hama batatu ba mbere ntibazoza barakuze mugabo abana batatu ba nyuma na se bazoza. Uyo mugore ni vya bindi vyuko n'abakizwa baramubarira bene data bo ngaha mu Burundi akamubara ati erega nuko bimeze umwana amaze gukwiza imyaka iyi nta visa uronka nibatanga visa aba yamaze kwitwa mu majeur canke arakuza ararengeranya imyaka yo kumutunga. Urumva bacha umva n'abakizo bariko baragerageza kubimushira amati nuko nye tegura umutima wawe ko ushobora uzokwakira abana batatu na papa wawe. Uyo mugore namukunze vraiment niwe yashingiye iyo nta namukunze acavuga ati
nta muntu n'umwe tudasubira kuvugana ku telefone muri kubyerekeye iki kibazo, nta n'umwe asubira kuvuga. Urumva arugaye abantu bose bamubarira ko abana biwe batazoza bose, aca arababloka. Hama acabwira umugabo we ati wewe izere hamwe nanje, mfasha kwizera, urumva ko abana tuzobazana bose. Umugabo ati okay. Urumva ariko amubara ati none urabitse ukuntu naje ngahanye, si Imana yabikoze? Ego, reka rero n'ibindi tubishire mu minwe y'Imana. Umugabo ati sawa. Acaja ku bana arabakorerako. Urumva ariko baha amakuru yandi anyuranye namwe abandi bashobora kubaha. Mugabo murumva ariko baha yandi makuru. Acaja mu cyumba, acaja kuvugana n'Imana. Aravuga ati Imana, jewe ndakuzi, ubunye tuje kuvugana turi babiri. Siniko mvuga Imana ntazi, turi babiri. Abana wabampaye ari 6. Ndanse ko ari n'umwe avamwo. Visa nacivuze imbere yawe. Bajye bazungu ntibantera ubwoba. Amategeko yabo kuri jewe araza guhagarara. Baza kuyitanga kuri indwi, visa indwi zisohoke. Avyizera gutyo arabisengera. Aguma bisengera. Uko aja mu cyumba ariko bisengera. Abana bavuganye ku telefone kabo barati bamunategura impuzu, mudoca munshikira, mwese muzoza nta numwe azosigara. Bakamati wowe rero wowe nkamwe mutozironka, abana ntubona ko uzobubisha. Yavuga ati sinkeneye kumva ugo rurimi. Ugo rurimi urumva hari gihe nyene umuntu washaka kuvuga ati ukwizera umenga urasara. Ukwizera bisaba ko wikura mu bandi. Birasaba kuva mu bitahurika mu bwenge. Aca bikora gutyo, arasenga. Kandi abandi bakamubara ati bizomara imyaka myinshi, kubera ari benshi bizoca bimara imyaka myinshi. Aravuga ati jewe nababariye yuko Imana yanje hari ico twavuganye. We aguma ku Mana. Abari Imana ati jewe akaba ari wowe uvuga no, ndavyemera. Mugabo ukabubishoboye. Wewe ukabubishoboye. Je ngubana nawe, bajya sinkeneye kubumva. Aguma senga. Burya rero babazungu bari bamwihebuje. Nibo baratangaye kuko umukuru wabo yaciye amuhamagara mu barati, twaravye tubona twoguha abana bose bakaza na papa wabo. Murumva yagwanye intambara yo kwizera. Mugabo kubera aho ageze n'Imana yiwe, arafise urugezo yaragezemwo n'Imana yiwe. Imana ishimwe. N'Imana yiwe araja mu cyumba baraganira n'Imana yiwe, hama aguma kuri ivyo. Aranka yandi makuru yararonse zose. Ubunye umuryango waramushikiriye boss no umuhungu ahejeje kaminuza. Namubara ati oya mumfotorere ndamurabe neza. Aramufotorera ndamuraba. Arambara ati wabonye ntaca Imana idashoboye, nta na kimwe. Imana ishimwe. Ariko ikintu Imana ishigikira ni ikintu gihwanye n'ijambo ryayo. Nuzoja mu cyumba ngo usenge, urire, ukoboke, usenge, usengera ikintu kidahwanye n'ijambo, Imana ntizogishigikira. Iconye Imana ntizogishigikira. Ariko kaba ari ikintu kuko nyiconye uwo mu mama ariko avuga ati je wampaye abana 6, sinshaka ko ari usigara inyuma, ndagusavye. Imana irashigikira ko umuryango bahamwe. Iciragishigikira. Rero muri ico gihe akaba yizeye uyo mugore, ukwizera kwiwe kwarasovye famille. Kwaratabaye umuryango wose kubera kwizera ko uwo mugore. Rero ahashangaruka ndakubarire. Hari ukuntu tuhora twumva ibintu muri rusange, ukumva amakuru adahwanye n'ijambo ry'Imana. Hari mu mama yarafise ikivyimba, bivyimba byo mu nda. Agiye ku mudoktora amubara ati burya rero ikivyimba ndakibona mu nda. Aravyaye acamubara ati kirahari, mugabo banzu vyare hama tuzokibaga après. Mugabo yo mama aravuga ati ikivyimba yaciye ahora n'umugabo we ntavyo yamenye. Iyo nkuru bayimubariye acarahora, acarayikorerako igihe cyose bariko barasenga. We yafata kunda akavuga ati ikitatewe n'Imana cyose muri jewe kiranduke.
ikitatewe n'Imana cyose muri je kiranduke. Akama yisengera gutyo ntigeze bibarira n'umuntu n'umwe. Arasenga gishobora kuba cyamaze nk'umwaka cyangwa imyaka 2. Mugabo aguma avuga ati ikitatewe n'Imana cyose kiranduke. Kiveho ntaco nemeye ntigifise kibanza muri jewe. Asenga gutyo atanumwe azi icyo ariko arasengera. Kiretse uhishuriwe n'Imana. Imana ishimwe. Mu nyuma ashasubira kwa muganga haheze igihe baramugirira ecography. Baravye barakibura. Umudokiteri arakibura. Wambwira ati raba neza banza ufate intuzenyu urabe neza ukatisha usubira ukatisha. Araraba aravuga ati nta uri normal nta kivyimba ufise mu nda. Cagiye he? Ukwizera kwarakiranduye. Imana ishimwe. Ukwizera kwarakiranduye. None wewe ufise amakuru yahe? Bakubariye amakuru yahe? Nayahe makuru bakubwiye? Nguri mubi ngo ntuzorongogwa. Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Ngo ntuzoshika kure. Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Akaba atari ijambo ry'Imana ribivuga. Ico kinyoma ntucakire, ntunasubire no kukibarira umuntu n'umwe. Ntusubire kucatura. Urukugiha inguvu. Reka kwatura ikintu kidahwanye n'Imana. Imana ikuvuga kwiki? Imana ishimwe. Imana ikuvuga kwiki? Fata ic'Imana ikuvuga ko. Ja mu cumba ciyuzuze. Cuzuze umushaha wawe ucumve wongere wumve ic'Imana ikuvuga ko. Iyo ni intambara yo kwizera. Intambara yo kwizera si ngumi. Umupfumu ngo araje arakoze utuntu rero ngo ashatse umva utanguye business bashatse kugukorera ko kugira ntiwavanze. Singwana nabo mu buryo bw'umubiri. Nja mu cumba ndavuga ic'Imana yamvuze ko. Ndasubiramwe amajambo avuga ko atakimpagarika. Ndumuco. Aho shitse ndamurikira n'abandi. Imana ishimwe. Ic'Imana ikuvuga ko. Ja mu cumba gisubiremo. Atura iryo jambo umushaha wawe uvyumve n'umubiri wawe uvyumve. Ikintu cyose kiri kuri wowe kivyumve. Imana ishimwe. Hari inkuru umuntu zenya muri Bibiliya. Inkuru umugore batubarira yuko yaramaze imyaka 12 ari mu butinyanka. Amaraso aguma asohoka. Muramwibuka iyo nkuru? Ujya mugore jewe sinzi yari yagerageje ngo ahantu hose biranka ko ayo maraso ahagarara kuza. Yaragerageje. Ashobora kuba yagiye ku baganga batandukanye byaranse. Ashobora kuba yaragiye no ku bapfumu kugira basi bagerageze kuko yararushe yari yumva umenga woshobora kubihagarika wese no mujako. Peut-être ko no ku bapfumu yagiye navyonzi. Mugabo ico Bibiliya tubarira nuko uyu mugore yumvise amakuru ya Yesu. Yumvise amakuru ya Yesu. Ntawe yabariye ati burya rero Yesu arenganyisha nja kumufata. We yarumvise amakuru ya Yesu arumva ko Yesu aciye mu micungararo. Ikintu yakoze niki? Mu mutima haramujemwe iciyumviro cuko naho yokora yo parvena canke yogerageza agakora ku muzu ku mubiri wa Yesu canke ku muzu yiwe kwazobakiza. Urumva ico ciyumviro cyamukorokeyemo. Iyo ni Imana yari hejeje kumubarira. Ni jambo ry'Imana ryari rihejeje kumuzako. Wewe rero yaciye akora uko nyene yumvise. Hari igihe Imana ikubarira ijambo atari verse biblique usoma ngaha. Mugabo hari igihe akubari uzawumva kantu kakubwiye ati egera imbere. Egera imbere. Ico ciyumviro ntaco wari kuriyumvira. Mugabo karaje egera imbere. Mukoreko. Ujya mugore yavuze ati bapfuma bamponyora. Ngo hari abantu benshi. Hama igitangaje nuko n'abandi bariko babisibita kuri Yesu. Kuko hari abantu benshi
bariko baramwisiritako me nta numwe yigeze akira, nta numwe habaye igitangaza ngo Yesu avuga ati hari ikintu kibaye. Uwo mugore yaremeye ngo aca mu maguru y'abantu, munsi aragerageza aragwana. Kubera iki? Ukwizera iyo kwahagurutse muri wewe nta kintu na kimwe utokora, nta na kimwe. Naho bakubarira nka babandi baduze umuntu ku mabati bakamukorokereza aho Yesu ariko arakiriza abantu, bakoze l'impossible, bakoze ikintu bo ukwizera koko bati mwo pavena mwogerageza mugashobora gushikira Yesu, uwo muntu arakira. Rero bararavye babona mu muryango haruzuye, ati burya rero anye nta nzira tuza kuronka, mugabo ntituza gutaha gutyo. Igikomeye nuko tumushikira, baraduga hejuru ngo bakura ko amabati, baca bafata wa mugwayi baza bamukorokereza aho Yesu yariko arafashiriza abantu, baza babona umuntu avuye hejuru pa, burya yarahejeje gukira. Uwo muntu yarahejeje gukira. Wa mugore yaragiye ku muzi ya Yesu arakorako, ahejeje gukorako ngo ubushobozi bw'Imana bwaciye bumufya, ya maraso barahagaze. Imyaka 12, imyaka 12 uri kurava amaraso. Ico kintu urumva ko uwo muntu yari yaraseserejwe, nta kintu na kimwe atari gukora. Imana ishimwe. Amaraso acarahagarara. Ni kiki cyamufashije? Yesu yarahindukira avuga ati hari ubushobozi mumvuyemo, ninda nkozeko. Ati Yesu twese turiko turagukorako, twese turiko turagukorako, gutuvuga ngo ninda nkozeko. Aravuga ati hari undi muntu ankozeko kundi kuntu, si uko mwe muri ko murankorako, hari uwundi ankoresheje ku mutima no kwizera, hari uwundi ankozeko ukwizera. Uwo muntu niyankozeko gusa ariko arafyina, yankozeko azi yuko haca haba ikintu. Muriko murumva? Turashobora kuba turi babiri, tukaza kuri mama Kiyongozi ngo adusengere, akaza akadusengera, akagushako ikiganza akagusengera. Umwe hakaba igitangaza, uwundi ntivyuguruke. Kubera ikintu mwaje cyo kimwe, ni mwaje cyo kimwe. Ni uko gusengerwa, umwe yagufashe nk'uko umenga je biraheze, akanshira ku kuboko biraheze, uwundi nawe yavuze ati none yamadusengera, yamadusengera neje azonsengera. Urumva ni umutima wawe, ni attitude y'umutima wawe. Ico kintu ugifashe gute? Kuri wewe n'agakiza cyangwa kuri wewe n'akamenyero? Umwana ashobora gukira uwundi ntakire. Si kibazo cha mama Kiyongozi, ni kibazo c'abaje kwakira. Ubushobozi bw'Imana bwama buhari, buba buhari. Imana ishimwe. Ariko wewe uje gutora, uje umeze gute mu mutima? Witeguye gute? Umeze gute? Urizeye ivyo bagomba gukora ko bishobora kugukorera? Uyo mugore yarizeye, hama Yesu yarahindukiye. Ikintu congene yamubariye, yarahindukiye aca mubarira, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Muriko murumva? Ukwizera kwawe kuragukijije. Ni kuvuga uko kuntu wankozeko umeze mu mutima niko kugukijije. Muriko murumva ukwizera? Ngerageje kubidefinisa. Iyo attitude cyane uwo mutima yazananye gukora ko Yesu, si wabandi bariko baramukorako. Uwo mutima we yazanye, we yabona gakiza, yari yamaze kubona gakiza, amukoze ko byaciye biba, byareponze ku mutima wiwe. Imana ishimwe. Ngo genda ukwizera kwakora gukijije. Imana ishimwe cyane. Ahandi hari indi nkuru yo kuri Aburahamu. Aburahamu vraiment aha hantu iyi verse reka tuyisoma, ahubwo tuyisome iyi verse ya Misiga. Ndiyumvira ukuntu yibariye hoho baranabisigura neza. Ni mu Baheburayo 11 kuva ku murongo wa 17. Mu Baheburayo 11 kuva ku murongo wa 17.
ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka ku kimazi hamwe yagezwa mbere uwari yarakiranye igishika amasezerano yeriko aratanga ku kimazi umwana wiwe w'ikinege uwo yari yarabariwe ivyiwe ngo kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa kuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye nico catumye amugarurirwa nk'uzutse. Imana ishima cyane. Mwahumvise Imana yari murazi Aburahamu imyaka yamaze arindiriye Isaka, murabizi yamaze imyaka myinshi kugira aronke Isaka. Rero ubu rero Isaka araje, kandi uwo Isaka yaje Aburahamu yamaze gusaza n'umugore we yamaze gusaza, ku buryo batari kuvuga ati uyu unye turamuronse, uyu niyapfa turaza kuronka uwundi. Imana ishimwe. Bobo Aburahamu aravuga ati jewe Imana yarambariye ko uyu mwana azova mu ihanga rininiya. Imana ishimwe ko uyu muri uwo mwana hazova mu ihanga rinini. Imana ishimwe cyane. Hama akaza yumva Imana imubari ati burya rero ndamukeneye nk'ikimazi, genda umumpe. Aburahamu ngo kubera ukuntu azi Imana wenyene yaribari ati nubwo no mutanga agapfa Imana iraza gukora, hari inzira yindi iza kwiyaranja, mugabo ivyo yavuze imbere bitegerezwa gushika. Uko numva ivyo Imana yavuze nubwo imbariye ngo ndamutange nk'ikimazi ntibiza guhinduka. Muko murumva ukuntu umuntu ashobora kwizera Imana gushika naho Imana imubariye ico kintu nyene ngo acice, wakavuga ati je ndakora ikimbariye, hama iraza kwimenya ahiza gucisha biga yavuze ngo namba izomuzura, namba bizogenda gute, jewe iconzi yarambariye kuryanya azova mu ihanga, ariko ambariye ndamutange nk'ikimazi. Imana ishimwe. Bisaba kuba waragendanye n'Imana. Mushobora nimwibaze yuko ego ngaha babitwa turabisoma, ariko ni kintu kigoye. Ufise umwana umwe w'ikinege uwo nyene nawe nyene umuronse warushe imyaka n'imyaka urashaje, hamonyene Imana ikubara ati burya mutange uwo niyo nshaka. Imana ishimwe. Bisaba kuba waragendanye n'Imana, hama ukaba ufise n'ijambo ry'Imana muri wewe, ukwizera kwawe gukomeye kugira ushobora gukwemera gukora ishimani kubari. Imana ishima cyane. Bisaba kuba ukomeye waragendanye n'Imana. Nico gituma nabari hejuru yo gufata ijambo ry'Imana ukarishira mu mutima wawe, ijambo ry'Imana ukagibikamo kugira rizogutabare. Hejuru y'ivyo rondera kugira ubucuti n'Imana, rondera kumenya Imana yawe ku gatwe kawe. Ntuwakire ijambo nkukumenga nibavuze ngo dusome dufata gusa Bibiliya hama tuyishira mu mutima, okay, ukaca usoma umenga ubikoze. No, rondera Imana, gira ubucuti n'Imana, yimenye ku gatwe kawe. Imana ishimwe. Yimenye ku gatwe kawe. Uretse yuko hari igihe Bibiliya iratubara ngo ko Satani ashobora kwishushanya n'umumarayika. Amen. Ngo n'umumarayika w'umuco Satani ashobora kwishushanya, umva kugira henda umuntu arashobora kwishushanya n'umumarayika w'umuco. Ariko umuntu yagendanye n'Imana uko Satani yo kwishushanya kose aramenya mu mutima kuyo atari Imana. Turi kumwe? Hari ukuntu umutima wawe uza kubimenya, ariko ndazi neza umuntu agendana n'Imana arashaka kubona ikintu akavuga ati iyi ni Imana, iyi si Imana. Ariko ivyo onye biva mu bucuti ugiranira n'Imana n'ijambo ry'Imana riri muri wewe. Imana ishimwe. Mu misi heze naramaze ngira nk'indwi zibiri canke zirenga nguma numva ijwi rimbare ati icara usome.
soma ijambo je nkavuga ati okay ukarondera ugasoma mugabo nyene nkaceshaka no kugira jeune no gusenga kumva mpeme yambara ati mviriza je jeune ndakubari icara usome niyo jeune je ndagutumye icara usome ijambo mugabo nasanze sinzi kuntu mwemera ari gewo ucuguma wibazibaze ko ariko arambara yansome ko ariko arambara yansome cyane some cyane burya rero Imana ni ihenda iri kirakubari akora iki gikore kuneza yawe nuko iminsi iri imbere ishaka kubona ari habi hama yoyo irashaka kuba wewe wamaze kubika ijambo muri wewe ku buryo ikiba cyose atana kimwe kikunyiganyiza ugumu ukomeye urumva hari ibintu duhura navyo abakozi b'Imana barahura n'ibintu byinshi vy'imwemu urumva n'ibitari vy'imwemu bikaza gutya ukabibona amaso kuyandi mugabo ni vy'imwemu ariko hari ukuntu mwemu yera bashaka novuga gute kukubaka no kugukomeza kubera ibintu biriko biraza imbere nushobora kuryama nk'abandi cyangwa ubeho nk'abandi ndashaka kuronka akazi nkakora akazi mugabo ndazi yuko mbayeho nkora ndyama urumva ukurinjiza amafaranga nkora ndyama uraba abana ugira iki ndabizi ko umve niko ndimbira ikinogo ndabizi neza ko niko ndimbira ikinogo kubera Satani arakurindira aho wewe umenga wadibamye uri muri abundance wadibamye akaca guva inyuma akagukorera ikintu wowe nyene ukavuga ati none habaye iki byagenze gute washize akaguru ku kandi sibwo buzima bwawe Imana ishimwe ikintu cyonyene ndiko ndasozera ikintu cyonyene kizogukiza muri iyi myaka iri kiraza no muri ibi bihe biriko biraza nuko uzoba warabitse ijambo mu mutima wawe bw'Imana nico cyonyene kizogusova Imana ishimwe hari gihe ari abajana bahora bantwenza impora ndabibabarira nyene bahora bantwenza baraza nk'ubu turiko urabona nk'ubu ko turabigisha sabana namwe muyera rondera ijambo iki umwanya kumva umenga ntibikenewe cyane nacuraba ntibikenewe nta problem reka rero habi ikintu canke harageze rero ko amenya umugabo bazobana canke umugore bazobana harageze muri ako karere akaje atasha kubara ati pastor je ndashaka mumfashe kugira menye kujya mu ntariwe ndashaka kumva ijwi ry'Imana urumva ndashaka kumva ijwi ry'Imana umve barigishije imyaka yose niwige dushaka kumenya ijwi ry'Imana niwige dushaka kumenya ukuntu Imana ivuga ariko rero ugeze ahantu muri domaine ukeneye ko Imana ivuga wowe uciyuza ukeneye ko bagufasha ko Imana ivuga uwo mwanya ntibikunda ntibishoboka kubera kumenya kumva Imana n'ubuzima burubakwa si TikTok burubakwa kandi rero igitangaje irashobora kubirikira namubarira uwo muntu kuko Imana yo ibwira bose irashobora kubirikira avugana n'uwo muntu mugabo ntamenye nuko ari Imana yavuze kubera iki ntiyamenyereye imvugo y'Imana ntazi ukuntu Imana ivuga arakeneye umuntu amufasha ukuntu Imana ivuga mugabo urumva aho kubikuza buhoro umuntu akagenda aradugana navyo basi ufume wihenda mu misi ya mbere mugabo ugenda uramenya ukuntu Imana ivuga kubera imbere biragutabara mugabo cyuhengera habaye situation ikomeye ukacuda ati je ndakeneye ndasavye mu nsengere ndashaka kumenya ukuntu Imana ivuga amenye ko iki kintu ari Imana yavuze cyangwa atari Imana yavuze je muri ico gihe ntanakebe ndagufasha gute egi kibazo ni wewe sinza guhindura umutima wawe sinza kumenya urumva
murumva ikibazo kora kibi ashaka kurondera Imana kubera ko hari iki amuronderako sivyo hari ico akeneye arakeneye ko Imana ivuga iyindi myaka yose Imana yaravuze nta na kimwe byari kubariye Imana ishimwe rero kuba ariko baranyumva baba jeune n'aba papa n'aba mama nturindire ko ibihe biba bishuha kugira wifuze kumva uko Imana ivuga bitangure no munsi imenyereze kumva Imana iravuga mu ijambo ryayo iravuga mu ndoto iravuga uri kuroza ivyombo uri kurakoropa iravuga urumva urashobora no kumva akajwi kaje kakubuza ikintu kanaka wowe kibaza ngo ni wowe wibariye kandi ari ivuze mugabo iyo wamaze kumenyera ko hari akajwi kaza ukamenya kugatandukanya n'ivyumviro vyawe burya uramenya ko ari Imana yavuze urumva mu mutima ko ariyo yavuze Imana ishimwe cyane kenshi iravuga gutyo onye iravuga gutyo hari icyumviro kikuza ukumva ko ari Imana hariho n'ikindi cyumviro kiza akaba ari Satani akurongoye Imana ishimwe cyane rero ntitushake kubimenya ari uko hashitse ikintu gikomeye ariko dutangure twige kugira ubwo buzima sivyo soma ijambo menya Imana soma ijambo nta mukozi w'Imana azoza kukubesha akubarira ibitajanye n'ijambo wowe wararisomye udoca umumenya uwo muntu Imana ishimwe kuko ubu hasigaye hari abakozi b'Imana benshi mugabo si bose ari abakozi b'Imana bose ni benshi bitwa abakozi b'Imana ariko si bose ari abakozi b'Imana si bose bahamagawe n'Imana hariyo bariko barihamagara hariyo bariko batumwa na Satani hariyo n'abandi bariko babironderamwo amafaranga Imana ishimwe wewe ikizogukiza nuko uzoba waramenye biciye mu ijambo ryayo umutima w'Imana kuburyo umuntu avuze uvuga ati uyu muntu ni umuntu w'Imana uyu nawe akoreshwa n'ibindi murakeneye ijambo ry'Imana Imana ishimwe rero duze ukwizera kwawe kuzoduzwa n'ijambo nta kindi Imana ishimwe ukwizera kwawe kuzoduzwa n'ijambo gukomezwe n'ijambo Imana ishimwe cyane ndarangije nagomba ndabasabe duhaguruke dukomere amashi Imana kubw'ijambo twagiye umse wese duhaguruke umwe wese yisengere nababariye ko tudasengera ukwizera ariko wisengere Imana iguha inguvu n'inyota yo kuba mu ijambo ryayo hama uduge mu kwizera n'ubu mukristo wa dimanche azaraza akumviriza ivyo basomye hari n'igihe usohoka hariya bakakubara ati mbe buriya bariko bavuga temiye ati buriya ntayo nibuka cyangwa bakakubara ati basomye hehe ntahuzi siho wari iryo ni dini urimwo kandi ivyo ntibigukiza na gatonya nawe utaniye n'utaje vraiment rero ikorereko rondera ijambo basi rimwe mu ndwi uvuga uti iyi verse nzomara indwi yose ndiko ndagibwira ufate verse imwe ugume uyibarira kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu gushika kwa Mungu wibarire uyiyatureko uzoraba ikintu kiba ku buzima bwawe kuko ijambo ry'Imana n'ubushobozi ngo n'ubushobozi n'imbugita ngo rirakata ikintu cyose kitavuye ku Mana kubera kubwiyaturako gusa Imana ishimwe nimugendana ivyumviro vy'Imana mugabo ntushaka kugendana ivyumviro vy'Imana atajambutse